Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, bababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkuko nabisezeranye mu kiganiro giheruka, uyu munsi turakomeza kuri ya nyigisho ivuga ngo hahirwa abahirwe abaribo nkuko Yesu Kristo yavyigishije. Icitonderwa rero c'uyu munsi kivuga ngo kugira ubworo bwo mu mutima. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu nkuko tubisoma muri Matayo igice ca 5 ku murongo wa 3 yigishije avuga ngo hahirwa aboro mu mitima yabo kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Amahirwe ya mbere Yesu yigishije yavuze ko umukene wo mu mutima arahiriwe. Ati kubera ikahiriwe ngo ubwami bwo mwijuru nubw'uwo muntu. Bivuga ngo umuntu kugira ngo azogere mu bwami bwo mwijuru ategerezwa kubanza guca kuri iyi ngazi yo kwibona ko ubukene, kwitahura ko ubukene bwo mu mutima wiwe. Akavuga ati, akabona ati ndakenye, ndi umworo mu mutima wanje, hari ikintu mbuze. Ubukene bwo mu mutima ni iki? Nuko kwibona ko, kwitahura ko, kwimenya, ukabona uti ntabwo mbereye, sinkwiriye, sintunganye, nta bugororotsi mfise botuma nemegwa imbere y'Imana. Ntabwo hano Yesu Kristo yariko aravuga ubukene bwo mu bifadika, bwo mu butunzi bw'amafaranga. Yaravuze ngo aboro mu mitima yabo. Turavye ubwa mbere turabona Bibiliya itubwira ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Hani Paulo mu Baroma igice ca 3 ku murongo wa 23 bivuga ngo bose twese turabanyavyaha kandi ntidushobora kwikiza. Ati bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Nukuvuga uwo ushaka kuburondera wese ubwiza bw'Imana, gushikira Imana, ntashobora kubishikako. Hari ico ategerezwa kubanza gukora. Hari uko kwibonako, kwisanga, kwitahurako uri umukene. Hanyuma hari uko bitunganijwe, hariho inzira yo gucamwo kugira ngo umuntu ashikire ubwo bwiza bw'Imana, ashikire ubugororotsi bw'Imana. Bibiliya irabivuga neza, iravuga ngo nta yindi nzira, nta rindi zina rishobora gushikana umuntu ku Mana atari izina rya Yesu Kristo. Ryonyene muri Yesu Kristo niho duca honyene. Umurongo wa 10 aho nyene mu gice ca 3 c'Abaroma co mwikete Paulo yandikiye Abaroma riravuga ngo, haravuga ngo nta ugororoka, nta numwe agororoka. Ikintu ca mbere rero dukeneye ni ukwitahura, ni ukwibona ko turi abanyavyaha, turi abakene, kandi ko dukeneye ubutunzi butugira, buduhindura abatunzi, butuma twemegwa imbere y'Imana. Yesu yarigishije abwira abariko baramwumviriza ati, nimba mushaka kwinjira mu bwami bw'Imana mutegerezwa kugira ubugororotsi burengeye ubw'abafarisayo. Abafarisayo bobo bari bageze ahantu barabaye abaspecialiste bo gufabrika ukugororoka. Baciye hehe? Mu bikorwa. Bari bizigiye yuko ibikorwa vyabo bishobora kubaha ubugororotsi, bishobora kubatunganiriza, gutuma bemegwa n'Imana.
ariko ibi Yesu yavyamiriye kure, aravuga ati yamara yemwe munyumviriza, reka ico kinyoma yacamiriye kure, aravuga ati ntawe ushobora kugira ico akoze ngo aze agere mu bwami bw'Imana. Ibikorwa vyiza nawe wobikora kuva mu gitondo gushika uryame, nejo ugakomeza, hariho aho bitageza umuntu. Ibikorwa vyiza dukora bikeneye kuba ari le resultat canke ibivuye mu gakiza twakiriye. Ko twakijijwe rero igikurikira dukora ibikorwa vyiza. Vyoye kuba igihushane ngo dukora ibikorwa vyiza ngo tuzokizwa. Oya, turakizwa kubw'ubuntu bw'Imana biciye mu kwizera, hanyuma tukagira iki? Tugatangura gukora ibikorwa vyiza. Hari handi Yesu yavyerekanye neza, avuga ku bantu babiri. Aravuga ku mutoza kori, ni ukuvuga umunyavyaha, ngo n'umufarisayo, ico gihe yaboneka nk'uwutunganye. Abo bantu babiri ngo baraduze bagenda imbere y'Imana gusenga. Bashize imbere y'Imana bagiye gusenga, yewe umutoza kori w'isoni ziramwica, ngo ntashake no kurangamiza ngo arabe mu ijuru. Kubera iki? Yibona ko ubukene, ubworo, yibona ko yaritahuye ko ari umunyavyaha, ngo ntiyabasha n'ukunamura amaso yiwe ngo arabe mu ijuru. Ariko umufarisayo wewe arahaguruka nkayo kwikubita ku gatuza ati jewe ndagororotse, jewe meze ukunuku, ndatanga ibigira 10, ndafasha boro, ndasenga, ndisonzesha, ndakora ibisabwa vyose n'amategeko. Kuko bari bafise ivyagezwe vya Mose bakurikiza, kandi noneho ngo bari barageze igihe barongerako n'ibindi vyinshi cane, biba amajana. Farisayo rero aravuga ati jewe ndatunganye Mana, ngo arongera karanavuga ngo simeze nk'urya mutoza kori, ni ukuvuga sindi umunyavyaha nk'urya. Ngo ariko uwo mutoza kori wewe ngo atabashije no kunamuka ngo arabe mu ijuru, ngo aravuga ati Mana ngirira imbabazi, ndi umunyavyaha. Bibiliya iravuga neza ngo uwatashe atsindanishirijwe n'uwo munyavyaha, n'uwo mutoza kori yibonye ko ubukene bwiwe, kandi akatura kavuga ati yewe Mana ngirira imbabazi, ndi umunyavyaha. Ngiki ico dukeneye. Yesu nico yariko arigisha ati ubugororotsi bwanyu mw'abantu mwe nibutaruta ubw'abafarisayo, ubwami bw'Imana murabuhushije, ntimuzopfa munabwinjiyemo na gatoya. Abafarisayo bagomba kwemerwa kubera uko bari, mbereka n'abantu bababone. Ariko Yesu aravuga ati oya, ubugororotsi bwanyu busumbe ubw'abafarisayo. Imana idufashe cyane. Muzotsindanishirizwa kubera iki? Kubera mwitahuye ko ubukene bwo mu buryo bw'impwemu, wabonye ibyaha byawe, hanyuma igikurikira niki? Ntidukeneye ibikorwa vyacu ntibishobora kudukiza na gatoya. Dusomye muri Tito igice ca 2 kuva ku murongo wa 11 gushaka ku murongo wa 14, turahabona amajambo akomeye cyane. Haravuga ngo, ndashaka unyumvirize, ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana no kwifuza ivy'isi, bukatwigisha kwama tudahugumba, tugororoka, twubaha Imana mu gihe ca none, twitega ivyizigiro vy'amahirwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Niyo Mana yacu ihambaye n'umukiza, yatwiguze kugira aducungure, adukureko ivyo twagabitanije vyose, kandi yihumanurire ubwoko ngo babe icibare ciwe, bagwane ishaka ry'ibikorwa vyiza. Imana ishimwe cyane. Dukeneye iki? Dukeneye ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana, ingabire turonka tutayimerita, tutari tuyikwiriye, ariko ikaba ingabire kubera urukundo rw'Imana. Imana ikavuga iti wewe ubaye umugororotsi kubera ubuntu bw'Imana, witahuye kuri umunyavyaha, hanyuma
uza imbere y'Imana uravuga ati Mana, nk'uwo mutoza kori ngirira imbabazi, ndi umunyabyaha. Imana ihita ikwita umugororotsi, igukura kw'ivyaha vyawe kuko uvyitahuye ko, hanyuma ugatakamba ukihana ukavuga uti mbabarira Mana, ndi umunyabyaha, sinkwiye no kuza imbere yawe. Mana ishimwe cane. Ubuntu ni iki? Niyi ngabire, niki kigongo, nizi mbabazi uronka utari uzikwiriye, uronka utari ubikwiriye, biciye hehe? Mu kwatura, mu kwizera ico Imana yakoze, mu kwizera igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba, kwatura ko Yesu ari umwami, tukizera ko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, niko Bibiliya ivuga, aho turakizwa tugahinduka abana b'Imana. Ariko rero ntibiba biheze, kandi ahashaka mvuge gato ku nyigisho mbi ikiyogeje muri iki gihe ca none, ivuga ngo umuntu amaze gukizwa ngo kuko ngo kubera ubuntu bw'Imana ngo birarangiye, ngo naho wogomba ugaca wibera uko wishakira ugakora ibyo ushatse byose, ngo igihambaye warakijijwe par la grâce, ngo ubuntu bw'Imana ngo ntaco bitwaye. Iyi ni inyigisho mbi. Usubiye muri aya majambo Pawulo yandikiye Tito, ubona ibidasanzwe. Ubuntu bw'Imana singabire gusa itubashisha gucika abana b'Imana, nyabuna harimwo ubushobozi, ubuntu harimo ubushobozi ngo butubashisha kwikunkumura ukutubaha Imana kose no kwifuza ivy'isi. Bivuga ngo umaze gukizwa nyabuna ugira inkomezi zo kugororoka. Ubwo buntu burimwo une force, burimwo imbaraga, burimwo une puissance igufasha, ikubashisha ngo kudahugumba, ikubashisha kugororoka. None kugororoka no gukora ibyo ushaka byose? Oya, harimwo inkomezi zikubashisha, zitubashisha kubaha Imana mu gihe ca none. Hanyuma tukitega iki? Mu gihe kiza naho tukitega amahigwe yo kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Imana ihimbazwe cane. Ngo ubwo buntu bw'Imana butubashisha kubiki? Guhinduka icibare ca Yesu Kristo yadupfiriye. Icibare ni ukuvuga ahantu yisangije, adasangiye na Satani, adasangiye n'ibikorwa bibi. No, oya, turi icibare ciwe ngo tugwane ishaka ry'ibikorwa vyiza. None ubwo mumbwira ko gukora ibikorwa vyiza ariko guca ubwira uti naho no kubera mu busambanyi canke mu bubeshi canke mu busuma kazima nakijwe gusa, nico ijambo ry'Imana risigura? Oya, habana gatoya, rivuga ngo tugwane ishaka ry'ibikorwa vyiza. Kubera iki? Turi cibare c'Imana, turi cibare ca Yesu Kristo yaducunguje amaraso yiwe ku musaraba. Indunduro y'uyu munsi insubizaho natanguriye, havuga ngo urahiriwe wewe wumva ko ufise ubworo mu mutima wawe. Umaze kwimenya ko ubwo bworo, cuje imbere y'Imana utakambe uti Mana ngirira imbabazi, nayo iragutunganiriza. Uko ubigenza ubigira nk'uko Yesu Kristo yaciye yigisha, akavuga ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Reka ndabishire mu gahogo mwumve. Musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Kuko usaba wese ahabwa, urondera nawe aronka, kandi uramutsa yugururirwa. Natwe dusabe Imana irumva, natwe dusabe Imana iratwumvira, natwe dusabe Imana
irumva natwe dusabe Imana iratwumvira. Imana igufashe wakira ubuntu bwayo butuma ucika umwana wayo. Imana igufashe kandi wakira ubuntu bwayo bukubashisha kwikunkumura icyitwa icyaha cyose, kuko uri icibare ca Kristo yiharije. Ugwanire ishaka ry'ibikorwa vyiza kugeza ku mpera. Amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze byose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu byanyu. Naho ubutaha.